tubakengurukire cyane ku gikorwa c'iteka bahejeje kutwereka. Abatari bake ngaha twari tukiri bato bato twavyumva vyarabaye, ariko kandi ivyo batweretse nkuko abandi bose babishikirije harimwo ibiteye ubwoba, kandi nkuko abandi babivuze ati le crime n'est jamais parfait. Twese twabonye neza yuko n'ababikoze Imana itarenganya, kuba ibimenyetso byose batweretse barashoboye kubironka, kandi ico gihe abategeza kugira ko babitse bose bari bamaze kubagandagura. Ni igikorwa c'Imana, Imana niyo yabikoze. Nanakekeranya yuko ibi bahejeje kutwereka bizotuma vy'ukuri abarundi biyubaka, kugira vy'ukuri dushikire kuri kuri kuzofasha abarundi bose kurekuriranira. Aho rero na jewe ndabakengurukye nkuko abandi bose babakengurukiye, kubera yuko ivyo batweretse uno munsi biratomoye, bifise ibyankenerwa vyose, birumvikana, nta kintu na kimwe kibuze mu byo baje kudushikiriza uno munsi. Ijambo rigira kabiri, nagira nkengurukire uwundi mugwi mutavuze, mwebwe mwese mwafashe ijambo, babakenguza amateka n'abashinga amateka. Nagira nkengurukire ku izina ry'abatowe, nkengurukire abarundi bose bahagurukanye n'iyonka bakaza gutanga ukuri kose bari bafise, kuko severe nawe yari gushaka kuronka uko kuri, iyo itaronka bayizaniye uko kuri ibaheje kudushikiriza ntibari kubironka. Ndabakengurukire cyane, ndabatera intege n'uwo bafise ibyo yasigaranye mu bikorwa severe igiye kubandanya ikora, nabo nyene baze babishikirize kugira vy'ukuri aka gatotsi kateye igihugu cacu turabe ko twokarandurana n'imizi. Abasi ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu ruvuga tuti warapfunywe ntiwapfuye, mugabe iyi raporo yitegereje neza ni Imana yabikoze gusa, umuhanzi yarukoze ni Mutima Mweranda yamuvugiyemwo, kuko nahandi ho turavye tuboneye ngaha 72 igihugu carahatswe gupfa nyene burundu. Uharuye ukaraba imigwi y'abantu badushikirije bari cible bishwe, no kuvuga yuko incabwenge byose abari bifise bose baragandaguwe. None mwumva ico gihugu kitari nyene bashatse kugihanagura, naho bavuga ngo bahanaguye umugwi w'abantu ku myaka 20. Ni hamwe nyene yuko bavuga yuko atamugwi w'abantu ushobora guhanagura ngo uhanagure nyene ugende burundu. Mugabo witegereje izo ncabwenge zaguye muri iki gikorwa giteye isoni cyateguwe n'ubutegetsi, murabona vy'ukuri yuko igihugu cyasubiye inyuma, gisubira mu ihumbi, kandi igihugu cyari cyaramaze kwibaruka abari gushiraho umushinge wo kubaka iki gihugu cacu. Ndakengurukiye rero nkuko nabishikirije abo bose batanze amakuru yose bari bafise. Ijambo rikurikira ni gisabo. Ndagisaba leta nk'abaserukira abene gihugu, vy'ukuri aba bavyeyi bacu, aba bene wacu bagandaguwe mu 1972 bakicwa, bamwe bagapfa bakibona nkuko twabibonye, bakicwa urw'agashinyaguzo. Nagire nsabe vy'ukuri ko hoboneka ikibanza c'iteka ibisigaririzwa vyabo bijamwo, kandi ico kibanza kiboneke vyihuta,
kugira bijya bisigaririzwa byabo bijemwo maze bizofashe n'abadukomoka ko bose kuzobona igihugu cacu ingorane cyagiye kiracamwo bizoce byongera binafashe kuri mwe twagumye tuvuga ngaha plus jamais ça kugira ntazogire n'usubira kwiyumvira ako kabi kabishe. Nibaza ko iki cegeranyo ko tugishikirijwe byari kuba vyiza mu mafaranga leta izokoresha uyu mwaka ndazi ko ngaha amaze kurengana habonetse amafaranga yo kubaka aho bijya bisigaririzwa byabo bantu bose bagandaguwe aho vyoja bikareka kuguma vyanikiye bisanzaye hirya no hino ko nubundi twoba turiko turabagirira agashinyaguro kandi nugo bishwe warugwa agashinyaguro. Nibaza ko vyofasha vyonatuma n'ababuza babo nabo nyene imitima yabo yongera gutekana babona hari ahantu bashinguwe hameze neza. Hanyuma commentaire yavuze ngire commentaire de l'ordre général. Icambere nakivuze iyi raporo ni raporo yikwije. Iki cegeranyo baduhaye ni cegeranyo kikwije. Kirikwije ku ngambo zose. Nibaza yuko atakintu na kimwe kibuze kuri iki cegeranyo kugira ibikeneye gukorwa byose kugira ubwo bwicanyi bwemezwe nk'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nibaza ko ibyankenerwa byose bikwiye, hanyuma bidufashe no kubandanya twubaka igihugu cyacu twese turi hamwe, ko ufite icyo ashobora gukora wese yogikora kugira vy'ukuri ibikorwa byose severe yaranguye ejo bishike kwihangiro riboneka. Ikige icanyuma nagereje ikirize nuko ibi twumviye ngaha nk'abatowe vyotubera umushinge, vyotubera intambwe yuko tubandanya twubaka igihugu cacu twese turi kumwe, nkuko nyeniteka umukuru w'inamashinga amateka yabishikirije. Kumenya ukuri so kugira ngo dutangire kurabana ayingwe, nahubwo bidufashe kumenya ivyabaye, hanyuma ivyo vyabaye bidufashe twese ko twubakana kandi tukabandanya twubaka igihugu cacu. Tubone igihombo igihugu cakuyemwo kuba hari abantu babayeho bakiyumvira guhonya abandi, kandi abo bandi nabo Imana yari yabaremye kugira bafashe kubaka igihugu cabo. Ivyabaye twabonye ko biteye ubwoba, mugabo igikomeye n'ikihe nuko bidufasha kwiyubaka twebwe nyene, hanyuma bikadufasha nuko twubaka igihugu cacu, tukubaka imiryango yacu, tukarera turerera Uburundi, turerera ugwaruka rwacu mu rukundo ruzira ibi vyashikiye igihugu cacu. Umugwi severe wakoze n'igikorwa c'iteka cyo gushima no gukenguruka, kandi namwe mwavyiboneye twanabakuriye n'ubwatsi kuri ico gikorwa bakoze. Izi intervention zindi zavuzwe, havuzwe ivy'amatati n'ibindi, nibaza ko aza kuvyishurako. Tumusabe ko lo professionnalisme bakoranye mu kurondera ukuri baje kutwereka abariyo batwara mu bijanye n'amatati y'amatungo n'ayandi amatongo n'ayandi matungo kuvyabaye muri ibi byose byashikiye igihugu cacu, kuko twarabuza abacu, mugabo uwabuze uwiwe haciye hazamwe akarenganyo nako akabura n'icyasizwe n'uwiwe, navyo bica biguma bitera ingorane mu bavuka Burundi
mu bavukana bigaca bituma nahubwo bizana ikindi cuka kibi. Bafashe by'ukuri ivyo bagiye gukora mu matati y'amatungo n'ayandi matongo navyo bizoze byuzuza abasigwa, abasizwe, abapfakazi, ibibondo vyasizwe n'izi nzirakarengane zagandaguwe ataco zizira. Murakoze rero, Imana ibahezagire. Nibaza ko nyakuba murongoye umugwi severe, nibaza ko mwogira ico mushikirije ku gikorwa carabereye kugira vy'ukuri les traces zose nagira ikintu na kimwe gishobora kudisipareza canke kugira ibibazo, ko bizodufasha muri kahise k'iki gihugu cacu. Zako twese nous avons l'obligation twese yuko dufasha nkuko iki gikorwa meje kugitwereka cagenze neza kugira n'ivyo vy'amatongo n'ayandi matungo navyo bigende neza, ejo ntibizojemwo agatotsi gashobora konona iki gikorwa ca mbere twabonye kimeze neza, kuko navyo niyo vyagenda neza azoba ari iteka ku gihugu cacu, hama bizoca bifasha twese abarundi kugira vy'ukuri kwa kuri kube kumwe, hanyuma ivyabaye muri iki gihugu tuvyumve kumwe, bidufashe no kwiyubaka, kubaka igihugu cacu tubandanya tuje imbere. Ivyo vy'ikiganiro navyo rero nibaza yuko ibiganiro twama twabikoze twama hariya, tuzogerageza vy'ukuri aho muzoba muri namwe tubame hafi, hanyuma nabo bari muri ivyo bintu vy'abandi nabo nyene tugerageze kuza turabasigurira, kuko uko turi ngaha twese tuvyumvise ndazi ko bitogorana, ndazi yuko nabo babona batobivamwo bokumva bakabona vy'ukuri yuko umwanya ugeze yuko abarundi biyunga, hanyuma tukubaka bwa Burundi bwacu, cya gihugu cacu c'amata n'ubuki, twese turi kumwe birashoboka, uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yama yabitwigishije kenshi.